Tete dimonde nijari. Hey, ni hatari. Umva ko biba bitoroshye. Sabe umuntu yitwa Kigingi na madame wiwe. Mwiteka ryabo rikomeye. Kigingi, ndazi ko bigoye. Kigingi, Mr. Kigingi. What is he? Mr. Kigingi. 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 Wamediani Kigingi. Oui. Uriye gato. Ndinga papa. Umvuga ruzwe bana mumpera amashigi. Urumva je nakunda abapapa bari souteni sans soutien. Baba bari souteni sans soutien c'est bon. Uravyumva umva ngo we yo uri wa mpapa ubona atashe uravyumva kwaje. Madame Kigingi niyo mpamvu ubona aguma twenga yemerewe neza mumumera amaji. Mumumera amaji. Kigingi madame mbabare shaka kurusa madame uratinye. Ingo ntacyo représentant regard c'est directeur familial après moi. Directeur familial abashi Wanda. Romantic club. Amashimashi kuri uyu brother. Uyu tipe Gayeri yatabivuga nabugurutse ko. Leo muri amaye stage. 2016 muravyibuka. Yo, navyo bibuka. Nakundi. Mukomera amashi kuba abanyamusaga benshi n'abanyamusaga nabonye bafuwe. Ariko abanyamusaga bashigikira uyu wanywa. Ariko nibisanzwe nanjye genda ntagura 2013 ari mutanga side bro. Musaga we! Mweruka koronga station. Stop. Nturashikirwa. Reka ngendere. Uyagaruka. Jembo ndiko mona abantu nzi. We banzi ureki. Muburiya mu rubanza. Umuha amashi ko yaramaze koronga umudame. Kigingi ndabwire urugo ni ikintu cyane. Koma amashi ofete. Urugo urashobora kwigira ntacyo. Merci. Urugo ni ikintu cyambere kijyoshe. Gusa umudame abadame baraciye ubwenge. Uzanirasiyo canke ntuzanirasiyo akaririmbo kabagahari. Hajya kigingirirwa mu ndirimbo ziryoshe cyane gose. Kuko iyo uzanye irasiyo umudamu bamusize muhira. Sivyo? Abayoboganije abana Imana muhezagira ronke ibibondo vuba kandi very soon birakunda. Abayaboroganiye abana rero ku murongo. Paparaje umutamu ragacha yakompanye kama amashimwa aba kama amashimwa ari pagutumwe nguyo saraje nguyo sa ubwana ari uruza rutambaye pamperse uruyambaye paparaje arabantu seriye biga kuvuga abana biga kuvuga kubera papa wabazanira rasiyo. Hari utazanira rasiyo abana ntibavuga vuba ntibikunda. C'est vrai aba papa bubatse barabizi mugabo wazanira rasiyo ariko utazanira rasiyo sha kiyasho harababa umugore afite umunuze kuko abagabo turafite akagorane tubone ko ahantu hose tugeze hari amahoro. Uratahashe weguye gutya ushize muhira nabo barashize amahoro. Umugore rero nawe wayatanze hego mama harayuzanye aho waje ninda muri boss watanze yahe aho rero tangura kuguteranya n'abana baraciye ubwenge aba mama gantuzi tanga guteranya n'abana mwana mu mugongo. Agaca barira umwana mu mugongo. Pepe koko iratujya erega uburi gikoko nyene none iyo wiriwe niyo ntiwariye wotaje ku mugoroba uje kubatera kuvyo birigwanye. Abadamu njye baraciye akenge gusa ikintu ndabangira n'ikintu kimwe barasomborotse intambara batazi kugwana sans karate nta kimono bagira
gusa rero barazi kubyikuramwo, bazi kubyikuramo kuko urugamba rumaze kurema ababona umuryango. Nta ntambara umugore ashobora gutera atabona umuryango w'icumba hajya. Umugore yaje atanga umubona kuko abagabo dufite aka probleme. Umugabo iyo atasha ashobora guta isogisi hariya ikirato hajya agaca kibaziki umudame mu gatondo. Umudame ari usanga ahuye n'abamarayika bo ba saa sita y'ijoro, rero bakabyuka byahuraguye. Bamaze ega bijya muri ninde bakina bibaho nibijya nyine nawe baza sibyo mubamwo ubaradutse pariza muri kakiro ku kazuba umviriza zanira yoma sogisi ngaha nigire ku kazi zanira umugore hariyo ntiwayitorera ako rero karabihira abagabo ibi acatangura umugabo rero yumvise nakagayaka ngira ndamukubita amakofi ya cooperative direct umugore aragise basharagise arampeta y'umusaya kivagundukira aho rero urumva gashaje koti ubadanire jono kongera yandi umugore gaca yitera kanyariga bakishigikira ongera subira rero subira jewe tubonane rero aha nyene jembaye ingoma uri kuradihagura ariko bivuga uko irindi n'umuryango ucumba agaca yugara direct. Hewe bomora rero bomora nashitse indani bomora nagwinjiyesha subira ubomore turabe wo kwisamburira kuri umugabo. Respect abagabo mu bamaje nabo n'abanyabwenge. That's fine. Shaka mutwankuraja Kigi yavuze ati abanyamusaga barashigikirana. Proud of you. Amashimeshi kuri mwebwe kabisa. Yese nk'abandi boza baragira gutya. Erega mwe mwibaza ngo ibintu tuguma dukora gukina comedy ni ikintu cyoroshye. Urazi gutegura ukaza gutwenza abantu utazi iyo baraye. Sinzi ko waraye urakubitwa. Tukaza tweguye imitwe ngo tuje muri comedy. Kana umprisi ari gihe uvuga ibigufunga. For example, reka ndakwereke. Umukomedian cyo n'umunyamuziki. Umuririmbyi ashobora kuza agakubita umuziki mistari kabarahejeje. Mugabo imagine comedian agiye kwipresenta. Hari n'ama competition y'aba comedian bagize competition bataravya kana ka mwana wa mama. Ka mwana wa mama sivyo utosinda competition. For example, nkunda kubivuga, imagine President Kagame of Rwanda. Ujya rero wewe my friend, he's excellent. Urashobora kujya gupanga shirike comedy in stage. Arigensawa ko Imana one day izoduha aba president akabari baba judge ba talent. Kuri President Kagame bibazo we niho bitsinda. Byaba bigoye. Kuba comedian araza twe dukina comedy style yacu ni stand up comedy. Sivyo? Uraje President Kagame uraje na ariko arakubona hajya ni jaji tangwe twande tangura kwitondora nitwa comedian ILDEPHONSE. Witwa nde? Yongeye kukubaza yumvise comedian kandi wabivuze. Je nitwa comedian ILDEPHONSE. Okariki kandi wavuze comedian byati tu kachujako je nkina comedy ariko comedy nkina ni comedy stand up. Oza ngovye niki je nkina comedy stand up. Ukina comedy nde ni comedy stand up is excellent. Ne comedy stand up kubera iki utahereye kuri comedy setting? Obose
urazamutse uva kuri sitingi ugera kuri stand up utayibanjirizeho cyangwa warayikoze ntabyo twabonye. President is excellent rwose nahereye kuri iyo niyo wabanjirijeho. oya bwana president ntabwo ibaho. Ubwo rero uje kutuzanira ibitari byo hano none wahinduye ibintu se? Okay, so don't joke with us, okay? Prepare yourself, hanyuma ubanze nibura wongere wipange neza bityo. Ubwo hariho rero ubizi ku ruhande acamwongorera ati his excellent. No muri Amerika iyo comedy ikorwa gutyo sitting ntayibaho. Ubwo noneho nibaza ko ibyo ntabyo nakurikiranye. Okay, just now watangira noneho ugakora tukareba. Hey brother, hey, welcome. Hey, naringize ngo have yanyakira mu ikariti. Thank you much at the MC. How with that boy? Oh no mugabo. Shamubamera amashi nta wunda yafite. None kumusaga nta yabayo. Kumusaga nta yabayo. Saninzege. Ndahira. Mugabo iyo bari umusyano ndabatse mwabuzana. Shamubera abanyabwenge. So, twako tuyabanda. Uruwe kumbugire performance. Sivyo? Ugombugire performance. Arukuntu rero aba comedian twiharaje ibintu byo kuguza dutamba. DJ kaza DJ uterera music. So muri uwo mwanya Kagame aca guhagarika. Ibyo urimo gira ni ibiki? President nuko babitangira. Waje uvuga ko uri umukomedian, just now you are a singer. Bamureka kuvanga ibintu. Ya president akangaka nako gutangiriraho. Uri radio, uri television, it's like a mission, what we are going to throw. What's a kind of this? The president nuko reka uvuga noneho kugira ngo abantu bagire baseke tubibone. Bagira. Yes! Match guys! Everybody! No, hagarikiraho ngaho. Urimo uradukanga. Ubwo se ushaka ko tugenda tuve hano uzahabwa amanota nabandi. Ubwo rero abashaka irimo discipline. Ugacuja ko just ibintu rero biragoye. Cyarabonye umukobwa yaranjoye cyane rwose. Ni hatari. Hagarika. Nta bindi waba ufite ata abakobwa barimo. Mr. President nkorera ku ngeri zose. Okay. Ubwo rero komeza. Rwose umukobwa mutera imistari. Stop. Mr. Nirayi ni mitoma president. Urumva umutipe w'umukobwa byagucanze cyane kuvanze ibintu. Ubu bivanze. Bro, rindira guhe amanota the advice. Urayejeje byasaho. Yatangura. Okay. Angera nyibutse izina ryawe. Yaryibagiwe umvuza kuronka amanota gahe. That is a big issue. Okay, ongera.
witwa nde? Ni ILDEPHONSE comedian. Okay, warebye bari abantu bose bari hano, hari uwakweretse iryinyo arimo? Mr. President bari guseka gusa sinzi uko byagenze. Okay, ubwo rero iriya comedy wavuze ngo gira stand up comedy, ntabwo ari comedy, kuko iyo aba ari comedy bari guseka. Ubwo rero jewe icyo mbona wakoze sleeping comedy. None se urenze ukora ikintu abantu bose bakaba bored, kumva ntabwo baseka, ntiwumva ko ari ikibazo? Mani muduha amashi kabisa, ni struggle. Muduha amashi. That is not a joke, man. Wibaza ngo Kigingi batwengeje, mutima kabatwenza, abagasore tukabatwenza like that. Wibaza ngo bavyoroshye. Support yanyu rero irakenewe. Thank you so much. Ngende canke mbandanye? Mbandanye? On va garder le point. Allez, Messieurs, le type là je l'aime bon. Arakunda abakongomani. Mema wao usinda bakunda. Ndakunda le Congolais. Rien le Congolais. Isa le Congolais. N'abakongomani yo mpamvu abanyamuziki ngayo iwacu bataronka support byoroshye. Kuko umukongomani for example nuze ko Feromidi indirimbo yiwiwe yose ibirimo saunuze, ibirimo advertisement, ibirimo publicity. Publicity ubwoko bwose iratangura. Abatipe urumva barabigira neza. Yeah, Quadramoko. Mopa umukozi. Papa Floro abanza kwigira publicity before kugira tumumenye. Cyongera kabandanye. Nae yobi kaka. Uwo yobi kaka usanga ari umugwiza tunga waha muri Bukavu. Much proud. Dawa musician nibi wacu. Ifoko bagira nduze struggle. Kugira ngo bagire agaca bandanya rero. Ubu rero Kofi haraje ibindi bintu iyo haje umu president mushasha. Umukameraman we ukuyeyo kamera ngira na mafaranga unzaniye. Reka onagize gutya nyegire kuma Donado. Uko gatwe tumeze nk'abapasteri kuri podium. Pasteri yo umupasteri mu bisanje afisa amavuta ya erayo ko bamusiga erayo ko jewe nasizwe saramia niyo mpamvu bitacamwe neza. So icyo akora gusa banza gucunga akaraba. Haleluya. Ari umupasteri yitwa Kivuye, ndimo Kivuye muramuzi. Ndimo Kivuye niwe yanjohera. Je ngiye mu rushengero rwese nicara imbere. Kandi jarazira ko ngena nambaye costume kubera ko nzi yuko imbere bazokubitwa nyinshi. Bahera kuri wewe kwishikanwa ryabuze mu rushengero. Uzovuga haleluya. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Hari ibyo uhoraho yagukoreye. Hari ibyo agiye gukora kuri uno munsi. Hari ibyo agiye kurangiza ku buzima bwawe. Hari ibyo agiye gukora ku buzima bwawe. Ndakubwira igitambara cyarahera kigiye gutabuka imbere yawe. Ndabona haleluya. Mushikanire uhoraho kuwikawusha. Imana irakubona. Shalom baba shalom boye. Musanze arinze avuga ati shalom baba boye, inoti ziba zikabye. Abonye abatanga ntiyatari. Acha yongeramo haleluya. Ndabona yegereye ahera. Haleluya. Kirazira kuza mu ngoro y'uhoraho iminwe misa. Haleluya. Ndakubwira ati urusengero rwa data ntabwo rwubaka n'amarenga, ntabwo rwubaka n'amatete. Haleluya. Kaje kwa gusa. Imwe kuri mwitwa gute? Mwe yera tachufise. Harakaja adonda Imana ishimwe cyane. Hey. Mushiramo ibihumbi 10. Imwe muyihora amavuta afite ari ibintu no bazanyije abajya plasteri ndabakunda. Uwo base nawe yagira utangiye. Ni imwe yabafasha ni bwoko bwe.
izi ntebe mwibuka ko twazikose. Uje gusaba mu rusengero rwawe data, usenga isengesho ryawe. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Uhoraho kongere, uhoraho aguhe buruse mu izina rya Yesu. Ugiye kurira indege. Ndakunda urusengero batanga imigisha basha, kandi ejo rujya urusengero batanga imigisha usanga harimo morale. Wera nkaho mwicaye aho uzone bakoresha ni dadi wo mu mwuka. Siko mwita dadi wo mu mwuka. Ndashaka Shakira Ariyoni Shakira Benzi Mercedes nayo ni gitoro bwabi. Shakira Kwasteri uzochubirira umukoka yiwe. Ari bintu mu bisanzwe yakubweti Shakira biba biri akompanye. Gukura Shakira ofete uino papa guma mu Shakira gusa. Ura Shakira Ariyoni ukayishakirana na konta. Hallelujah. Jumbi cyawe kiragiye kizubaka ay'igicandiro. Jandibuka ari akantu nagiye mu rusengero umudadi afise amavuta azana agahembe. Ihembe rimo amavuta murabizi ya hembe rero ni yambere. Jewe rero hariho umugisha ariko aratanga w'abadandaza. Je nanje ngina komedi ndatera ibiharuro ndabati ibintu bizohurira. Business na komedi biri gute? Ubu nzoshora amajambo ibiro bingahe nya detaye gute? Urumva biragoye. Azubwira rero abamama rero ni abantu bambere bafatwa. Haleluya. Iri karabo muraribona. Uyu mugisha ngiye gutanga. Abakeneye umugisha wo kujya Dubai nturahera mu Ruvumera uje kurangura Dubai. Ibintu bita akonge uyu mugisha ngiye gutanga. Rero arahaguruka ahera kuri 200,000. Ari ibihumbi majana biri hano mu izina ya Yesu. Arahagara abakore niwe ugura jora gutuma ugurisha ariwe. Amafaranga agiye kwa dadi kaza ja gahagara. Ukeneye umugisha w'i Dubai barahagaze. Arabona 200,000 ni nkeya nabahava bazironka byoroshe. Ndamanuye aya mavuta ndayamanuye ukeneye umugisha wa 100,000 ajya kudandaza Nairobi. Aramanuye n'ibihugu aca bimanura bimeze. Uramaze kubona ku bettinga kuri 1x urabona ko bamanura amanota buke barakwishe poreza. Wewe kuchaki vya gusa utarimye ni kazi kawe ufite